Ku bitaro w'akarede abakozi barahorana ikigega cabo batereramwo naco kikabaha ingurane iyo bikenewe fond de garantie mu gifaransa. Mu myaka ibiri iheze ico kigega kitariko kirakora biturutse ku mari hagati y'ubuyobozi bw'ivyo bitaro n'abari bakirongoye. Muri kino gihe ico kibazo kikaba kiri mu minwe y'ubutungane. Isoko ryacu rimenyesha ko mu nyuma kugira bikenure abakozi bo kuri ivyo bitaro bahavuye baza baraja gusaba ideni mu kigega co gufatana mu nda c'abigisha babifashijwemwo n'ubuyobozi bwabo. Ariko rero nahone umuyobozi wa Rwakarede yahavuye yandika urwandiko rubabuza kuja gusabayo ideni. Kubera iyo ngingo baragira ingorane nyinshi cane iyo hageze ko bagura ibikoresho vy'abanyeshuri mu gihe amashuri atanguye kuko bibandanya bivugwa n'isoko ryacu. Mu kigega Festey barahadufasha na cane nk'ubu tugeze muri ibi bihe vy'abana bimirije kuja ku mashure ko zirahora basimba muri Festey tubasaba yuko utudeni kugira ngo turonke amakaye y'abana n'ukeneye kwiyungunganya. None naho umuyobozi yafashe ingingo ko ata mukozi n'umwe azosubira gusaba akadeni muri Festey kandi ariho hadufasha kugira ngo dushobore kugura amakaye y'abana ku kazi. Nta kadeni baduha ku kazi, urumva rero nta muntu n'umwe n'umunota asinyira uwanditse abagize amadomande bose nta n'umwe yigeze asinyira. Basaba ubuyobozi bw'ivyo bitaro kubareka bagasubira kuza barasaba ideni mu kigega c'abigisha co gushigikirana Fest. Bashaka tubasabe mutuvugire mwebwe abantu mufise ijwi rishika kure, umuyobozi ntawuzi icaha abakozi twamukoreye, adusaba dutabare n'ukuri atwugururire atureke twisabire akadeni muri Festey kugira ngo dushobore kugura amakaye y'abana. Murabona tugeze mu gihe co kugura ibikoresho vy'abana. Uruganda rwa RPA ntiturashobora kuronka Harakandi umuyobozi w'ibitaro w'Akarede kugira agire ico ashikirije kuri ivyo bisabwa n'abakozi arongoye.